Bakunzi ba B-Info na B-Info Plus ndabaramukije mwese nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ko tuguma tuyagire hamwe ibiko biravugwa hagati ya Iran na Etats-Unis. Ni mugabo imbere ko dutangura ikiganiro cacu reka mbanze nakire umuhinyanyozi agomba natwe kino kiganiro ndakuramukije cyane. Nanje ndabaramukije cyane nongera ndamutsa n'abadukurikirana bose aho bari mahoro y'Imana abane nabo. Ego murakoze cyane. Ndazimagize umunsi w'Imana mwiza, umunsi wa Mungu mwiza, ndibaza mwana dusengeye kugira ngo dushobore kuba twabageza ko n'ibindi ndibaza badusengeye kabisa abantu bagiye gusengera umunsi. Ngira badusengeye ko twe dusanzwe dusenga ku isabato. Ego. Abasenga uno munsi nabo ngira baba twibitse bakadusengera ko natwe basengeye ejo. Kabisa. Umuhinyanyize katwibandanyirize neza na neza turagusaba bwa mbere na mbere ko byama utubwire ibiriko biravugwa cyangwa se ibigezweho amakuru agezweho bimeze gute? Ego cyane murakoze. Amakuru agezweho n'urukurikirane rwa amakuru amaze igihe ko yani na Etats-Unis baracyashamiranye. Ego amakuru agezweho no munsi n'ubwato bwamuvugwa bugira kabiri bw'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugiye guha intege cyangwa gutera inkunga ubwato bwari busanzweyo busanzwe bwitwa Abraham Lincoln. Hanyuma hakaba ubugiye bwitwa USS Gerald Ford. Kandi ubwa Gerald Ford ni bwato twabwiye ko ari bunini cyane bwa mbere bunini cyane mubwo bafite 11. Hanyuma n'ubu Lincoln nabwo nyine ni class imwe bwato manini cyane. Hanyuma buriko buragenda byaramaze kuba officiel canke gutangaza ko buza bwaravuye aho bwahora buri mu gihugu ca Venezuela hafi ya Venezuela. Umva bwari bugiye gutora Maduro. Ubu naho ngira ngo byo muri Venezuela tuzobigarukako. Ariko busa n'ubugarutse ko bwahora muri Mediterane uburebura bugenda muri mugabane wa Amerika y'Epfo. Ubure nabwo bugaruke buguma busiyona kugira bugaruke mu kigobe c'Abarabu kugira butere inkunga burya bugira kabiri. Kandi twabwiye ko buca buzana n'andi mato menshi y'intambara n'amasumaraza. Kandi ni ikimenyetso kandi ikindi gikomeye cyerekana ko na Amerika ibona ko hamwe nk'ubwato bwa mbere bwira ikibazo bwa kabiri nabwo nyine burashobora guca bubandanya aho bubandanyiriza aho bwa mbere bwari bugeze berekana ko intambara itoroshe n'abanyamerika bari bayitegurira. Hanyuma abanyarwanda nabo nyine ntibicaye. Amakuru agezweho nuko Iran irikira gerageza kugira protection gukomeza cyane amasite yaho isanzwe ikorera rya programme yayo nucléaire. Irikira yakomeza cyane irikira bubaka ibintu bikomakomeye kose ku buryo biteza amabombe ya Amerika kugira ngo ntazohave abakora amadega menshi. Ama image ya satellite aguma ca ku makuru atandukanye yerekana ko Iran nayo nyene irikira yitegura gose bisa nkaho ibihugu bibiri ku ruhande rumwe biravuga ko biri mu biganiro bwakundi ruhande murana yuko ari ibihugu byose byiteguriye kuja ku rugamba. Amakuru yandi nayo dufise nuko Irani yoyo ngo yifuza kuzokwica gusa abasoda 500 b'abanyamerika 500 apana 500 bonyine. Ico gitigiri ni kubera iki? Ni kugira ngo bitere inzigo abanyamerika kuko ico gitigiri ni gitigiri muri doctrine y'abanyamerika. Iyo abasoda b'abanyamerika 500 bapfuye president bacha bamushira mu katabesha bati none ibi bintu ni operation intambara nindaguha ruhusha mbege tugende twese turunke n'abasigaye ko abanyatanu kuba Amerika ifata ko ari bo benshi bashoboka ku buryo ibintu byo guheza uko nyene. Mugabo rero umva neza ko ari ikintu Iran ishaka maze kumva yuko yokutsana basoda 500 gusa nimugire ni benshi abaramutse rero bamusha mu katabesha bisigure ko bashobora hamagana Iran ati kubera iki mwarashe. Oya ahubwo bahamagara president akamubwira ati abana bacu barahapfiriye koresha ingufu zose dufise canke ubireke mugabo biretse ni wewe cyo dufata kuko dutwaye mu bintu bidashobotse. Urumva reko Iran 500 basa n'abatari benshi kubera ko kajya kare karemwo ibivugwa bishika ku 4,000 by'abasoda b'abanyamerika bari muri haba ku mabaze mitebe yakikije cyangwa bari kuri ayo mato. Urumva rero nuko hanyuma yani makuru nayo avugwa cyane nayo umudirecteur atwara ikintu bita Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Ni urwego rwa gisata cyawo ni gisanzwe kiraba ingene izi nguvu za nucléaire canke nucléaire ngira ngo baravyumva barakoze ko zirakoreshwa neza
ubumara bwa nucleaire buko burakoreshwa neza mu bintu biri civile Ego. atari ibintu bijanye n'ibintu bishobora guhonya inganda. Hanyuma rero uyu mudirecteri yavuze ko mu minsi yeze yarashikije ko Iran ishobora ifise ubushobozi bwo gukora bombe zibiri ziheze ziteguye gukoreshwa, ariko ubu yavuze ko ari bombe Iran ifise ubushobozi bwo gukora bombe 12. Iran 12 rero za nucleaire zisana nyinshi kuko murazi ko mu Buyapani hahandi Amerika 45 cyane 8 Amerika yateye bombe gusa zibiri, hanyuma intambara y'isi yose ikisa nigarukiye ngaho, ariko urumva bombe 12 ni nyinshi zo konona cyane. Bwato none bwose bwoca buherengete ubwato bwo muravyumva nubwo batakoresha izo bombe atomike ubwato bashobora kubura sama misile bigakunda. Na makuru rero bisa n'ibitera uhagarara runini ko abantu bavuga bati Iran mu misi heze twakoma induru igeze kuri zibiri, ubu naho bavuga ko ifise ubushobozi bw'ibombe 12. Urumva Iran rero byakomeye kuko bavuga ko uyu mudirecteur wa agence ya ONU ngo kenshi ko ari umuntu scientifique cyangwa muri babahinga ntavuga ibintu bya politike, avuga ibintu by'ubuhinga bayatoje neza. Ubu rero aravyemeza kandi biteje uruhagarara. None nk'inyanyutse nka wewe uhinyanyura kabisa ukiyumvira kadukurikirana amakuru ari hafi, eske utumenyera ni gute Iran yuba yaciye mu ryahomye kumva yuko amaze uyu mudirecteur amaze kubona ati Iran yashobora bwa mbere yaravuze ko ari amabombe abiri, ubu yabonye ko ari amabombe 12 yabaciye gute mu ryahomye kweli? Mbo egome cyane ingene yaciye mu ryahomye Iran si n'ibintu biri compliqué cyane. Iran ni igihugu cipfuje yaciye gukora gukoresha ibintu bitumara bwa nucleaire canke sinzi energie nucleaire ku hanyuma Amerika ntiyigeze vyemera ko yari ziko Iran kubera yamisugerejwe iri mu mihano Amerika irabigwanya kuba president yakurikiranwa gushika kuri Obama. Niho Obama yashavuga ati Iran tuvugane tuje mu biyago tuyage tuvugane ingene moja munsi ya agence ya ONU kugira ngo ntibave mukora ibigwanisho muhonya nganda. Hanyuma rero gihe Iran iravyemera baraje hamwe bayaga birahera. Iran iremera ko bashira amakamera de surveillance canke ya makamera acunge amurika araba ivyo barimwo. Irongera kandi iremera ku masite yose, irongera kandi iremera ko abahinga scientifique cyangwa abahinga b'i agence internationale ya energie atomique baza muri Iran muri ayo masite bakaraba ivyo Iran bagasirive ivyo Iran donc bakagenzura ivyo Iran iri kirakora kandi bakahaguma kugira baraye ko Iran hari urugezo rwa nucleaire ikwiye ushikanako nk'ubu ku bice bavuga bitatusha kuri 5 ko aho ushobora gukoresha mu rwego rwa civile, no kuvuga muri ajya mari yateraza kugira abantu baronka amatara, kugira abantu bakoremo imiti igabanya kanseri. Mugabo amaze kurenza 20-30 ubu maze kujira muri militaire. Urumva rero nukubasiva kugira ngo bagume muri ibyo bice ntibahave barenza urugero. Ico gihe abanyarwanda barakoranye neza. Amerika nayo yemera ku ruhande rwayo ko icitangura kugabanya ibihano kandi ukuri kugabanya ibihano ikagenderaganya ibihano uko Iran n'abagenda barakopera. Hanyuma Trump aje murazi ko Trump yaje atemera na gatoyi ibyo abademokrate bakora cyane cyane Obama yari umuntu basa n'abafitaniye ibibazo personnel byo novuga by'ubugabo ko Trump yavuga ati Obama yarigeze ku nkengera nankeniza kumukengera mu kumukengera rero ko ari guhagarika amasezerano Obama yasinye donc acashika rero ahagarika aya masezerano bari bafitanye n'iguca Iran byerekeye ubumara bwa nucleaire. Hanyuma Amerika rero ikirabagiriza aba bantu nta ushobora kwasiriveya ibintu byabo bibiri mu kuzimu, urumva bagenda bakagenda mu musozi cyangwa mu kuzimu bakubaka ibisagara ibintu byabo, urumva nta uzi ko ari byo nyine barakora. Ikindi naco ngo basute n'abateroriste ngo bariko bakora mu misile menshi ngo bisanzwe ngo bigerekana yuko ngo abantu tarabo kwizera bace barahagarika amasezerano. Iran bisubira mu bihano mbere byinshi gusumba ibihano yari yashitweko acaza bigwiza gose. Iran rero kiravuga ati urumva rero nta kundi amasezerano ahagaze, ica yirukana babantu novuga babahinga bi agence yongerera zinyana y'amakamera iti rero ubu rero ko mubikuyemwo tuzobana dukora twe dushaka. Niho rero ibintu byashitse by'ukuri ibi aka kaga novuga ko na Amerika yafise mu ruhara nubwo tutokwemeza ko ivyo Trump yabeshe byose nta ubizi kwa amakuru tuba dufise
n'amakuru asa n'amakuru y'abasivile nyene mugabo kubigaragara nk'uko tubikurikirana mu makuru canke mu buhinyanyizi butandukanye bw'abahinga bikurikirana nuko Iran isa n'iyarenganijwe nayo rero yihagarara ko gukora ibigwanisho vyinshi hanyuma ibananya yareshisa iyi uranium mbere ubu ikaba yarigeze ku biro nk'amajana 4 kuri uranium arishi kandi igeze nko kuri 80% kuduga aho rero aba bavuga bati Iran irageze ku rwego urumva ntibagishobora kubasiriveya ntibagishobora kubahanahana amakuru bavuga ko bibaza ko yari amabombe 12 mugabo ntawe ubizi ko anarenga canke azahari ego cyane umunyenyuzi amagabo mbere yuko tuja muri kino kiganiro kirangiza ikibazo kirangiza ikiganiro cyacu ndashaka gatoya utubwire eske ko uyu muhinyanyuzi yamaze kuvuga yuko Iran ishobora kuba yokora ano mabombe 12 kandi ikaba kabisa bibikora bitamenyekanye ntibishobora kugwiza ibihano etazi bikavuga ati ibi bintu twarababujije ava gute babandanya bakora ano mabombe bije gute bimeze gute ego cyane urumva etazi nubu nta makarata menshi gifise urumva izatotse zayiheranye ikintu irindire gusa nayo mati gumizana nibyo biganje ati twebwe tugere tubarase dukoresha inguvu kandi no babwira ko atari Iran gusa ishizwe ku gitugu nubwo yoyo ari ibintu bica bicangana n'ivya politike vya diplomasi canke ivya mapuissance kuko batinya ko Iran nubwo itoye isiganisho no nyangana ni igihugu gikomeye cyane kandi camye gikomeye kandi igihugu gisa n'ahantu kiri hafi ya bijya bihugu byose by'abarabu urumva kibasumbye ubuhinga kikabasumbya uburambe yataze nivuga ati oya tuyiretse Iran ngo yisanzure iki yohava nani twiganzura ko nyene ntidusuye ku nkomaintere yacu mugabo kuvyerekeye gusa programme nucléaire si igice gihugu cyonyine Amerika ifite igitugu kandi n'ibindi bihugu byinshi Amerika yagira burabuza kandi ni nk'ivyaha reka ibihugu Amerika imaze kubuza birashika 10 mw'isi si Iran yonyene gusa hari igihugu cyayinaniye cyitwa Korea du Nord muri bicumi oya mbere cyenda gikuramwo kuko ubu giharugwa mu bihugu bifise ibigwanisho nyanganda ubu kwisi ni ibihugu 9 ngira ngo kubatabizi harimo Uburusiya bwo bwa mbere bifise ibigwanisho byinshi turavye bugitigiri birenga 5440 hacaza Amerika nyene burya n'icyo cya kabiri gisigwanisho ku bwinshi gisigwanisho hacaza Ubushinwa mbere no babwira ko Ubushinwa bwobwo buriko burasa no profit biriko biraba ku kisi bwahorana ibigwanisho bavuga ko bishobora kuba nk'amajana 3 mugabo bwamaze gushika kudubla ubugeze kubigwanisha amajana 6 kandi buvuga yuko gushika mu 2035 uzoba bugeze kubigwanisho 1500 kandi bagize barabukora ko buvuga buti oya mwebwe mufise ibigwanisho birenga 5000 mwese urumva Uburusiya na Amerika umwese aresfire 5000 twe twibereye ku majana 6 hanyuma none turafise zoshika kuri 1500 ntimugire ikibazo turacari nyuma cyane urumva rero Ubushinwa bwo urumva rukora profitira muri ibi bintu hariho n'ibindi bihugu byitwa Ubufaransa nk'Ubufaransa bufise amajana 90 kandi Ubufaransa bwo ico gusumbya ibihugu mpava mvuga mu nyuma nuko programme yabo isa n'idegembya ntihagaze kuri anima programme hanyukaba n'Ubwongereza mbwa ubigwanisho by'Ubwongereza rero byo bisa n'ibiri mu minwe ya Amerika kuko byinshi bavuga ko bitanagikora cyane ahubwo ariko Ubwongereza na Amerika basa n'abacuditse cyane ku buryo ibigwanisho nubwo Abongereza bifise bisa n'ibiri munsi y'uko kwa Amerika hakaba n'igihugu cyitwa Inde na Pakistan ibyo bibirano byo ratwengeje cyane nibihugu bibanye imbere by'ubwoko burya Pakistan n'abayende n'abantu basa bamwe gusa na mizima nabo n'abahindu ubu rero ibyo bihugu byavuze ati ko mwe mwase kuba kugira idini rimwe tugaburemo kubiri hanyuma bigize ngo iragabura Inde ibiraronse iganisho nyangana Pakistan abasha cyayemera ati nawe Pakistan nawe rondera ibyo bihugu ntibigeze babikora kuko byavuga buti ibiganisho byanyu byose bipangiye kuri Pakistan numva ihanganye na Inde ihanganye no kuvuga mu bindi byose by'ibihugu bagwana Inde ntirimwe Pakistan ntiri mugabo Inde cyunze Pakistan cyunze Inde ni ibihugu nyene aba bihugu umwe avuga ati wewe ni wabisambura byo zenda sambura ni ibihugu bibiri gusa kandi byanu bavukana bihanganye hacaba n'igihugu ca Israel
coco batazi ibigwanisho cyo gifise bavuga nka 90 mbwa ntibabizi kuko naco gisa n'ifise ubucuti bukomeye bwa Amerika kandi gishobora kubikoresha Amerika itarimwo ni nka kujya kubwongereza sibwo nawe reko ushaka kwatungura nico gituma Israel mbere banayitinya mwiga ry'akarere nagaho gatoye mugabo gafise igwanisho y'abanyanganda urumva ibyo kigira byose koshobora no kugaranga sawa hanyuma igihugu rero nariko ndavuga cyanyuma ni Korea du Nord yananiranye Amerika yagiye muri iyi programme Amerika ibone barafata ibihano bitagira ngo ko bingana haba no muri ONU mugabo agaho gitwa Korea du Nord katinda kana na kirongo ibi rero bigucenda birafise igwanisho y'abanyanganda ibihugu 10 navyo bindi baravyankiye harimo cyagihugu cyacu dukunda cya Afrika y'Epfo cyagomye natwe tugira dukore iki gihe ende na Pakistan n'abandi ariko barakora natwe tujemo bace baracankira hanyuma bagishira ko igitugu bakibwira ati kora programme civile mbere tutatura n'abafasha mbwa ntimukoreko ikiba kirahagaritse hariho na Libya murabizi ya Gaddafi akaba baramwigenjeje ko cyane mbere barazi ko hazamuna mugandagura naco Libya baracankiye Japan barayankiye ifise ububasha bukomeye n'ubuhinga buteye ubwoba igihugu cy'Ubudage cyo cyakibwira ati urazi ibyo yaduteje mu ntambara ya mbere n'iya kabiri ntukorako hakaba Argentine ku mugabane wa Amerika y'Epfo na Brazil na Iraq murazi ko Iraq havuye inazira ibintu by'ibigwanisho bayibesheye Syria nyene nuko nayo yarabizize na Suisse cya gihugu cy'amahoro bakiteza mu ntambara yagiye ati wewe rero we cyuguma hamwe tekereze na Swede nayo ni igihugu cyagiye kigifatamo neza byerekeye amahoro nacyo yakigiye ati tekereza ibihugu 10 reba byankiye byatekereje bino bavyankiye kubera iki babyi nkuko nyene urumva ibihugu bishika bitanu bimaze kuronkwirwanisho navyo byagiye bikurana uku Amerika urumva yatanguye kukironka atanu ubizi kugira ngo cyabaho kandi Amerika yakironse isa nikoresheje abahinga bari wana Amerika naho abaye intambara ya kabiri isi yose ni ya mbere ku butaka bwa Amerika nigeze haba intambara abantu bose barahahungiye ikironka abascientifique b'Iburaya bace baravuga bati twokora ikwanisho kizomara iyi ntambara Uburusiya yari kiri RSS nanye iki wagitwara witwa Stalin ashavuga ati mpaye abanjenere banje imyaka 2 muze mwampaye ikigwanisho nk'iki kuko murabona ko Amerika ihava idukorerako baba barakironse nabo Amerika yavuga ngo tubahaye nk'imyaka 10 gushika ku 40 kugira mukore igwanisho muga mu myaka 2-3 baba barakironse bacaba rero cyo bita kuri seroze mema baguma bakora ibisumba ubukari bisumbaho guhonya ingane rero muri ibinyene niho rero ibihugu byatsinze ntambara gitwa ngo ni krebe ibihugu byatsinze ntambara isi yose byashika bibiri bikuru Amerika n'Uburusiya mugabo n'Ubwongereza kuko Ubwongereza bwagwanana na Amerika baravuga ati natwe turakeneye mwe nico rwanisho hanyuma bigenze uko igihugu cy'Ubufaransa kice kiringingi cy'Uburusiya turanje mvugira muri abatamurazi ko nanje byangendeye nabe ndabe ko noronka kiba Uburusiya nabwo kubera abonye ko Amerika ifashije Ubwongereza nanje nti nabwo buti nabwo turafasha natwe Ubufaransa buraronse Chine rero yamye ari igihugu kubera ko kera Chine cyari igihugu gifite puissance kandi igihugu cyakera cyane gikomeye cyane gikomeye mugabo muri izo ntambara baramaze imyaka 1000 baraciwe igabo kabisa amanyama yaraheze rero Chine nayo yarabakomuniste bashe binginga RSS ati dufashe mu dutabaye natwe mutubwire nk'abandi baca baronse formule mugabo formule yagiye kuyidevelopa heze igihe kirekire cyane ujya Chine yamaze igihe kinini ifise formule ivyo bigura rero bice biravuga biti two turi batanu tuce twugara nta wundi ntazosubira kugaruka bacereye barugara gutyo nta kindi gihugu cyasubiye kuronka mbere n'ibihugu vyahora muri rya RSS twovuga nka Ukraine Kazakhstan na Belarus kubera ko vyahora muri RSS kera navyo nyene ko byari bifise ibigwanisho umva kera cyari igihugu presque nka kimwe mu gihe byasambuka bavuze bati kugira twemere ko muronka independence subiza ibigwanisho mwari mufise rero nyangana mubisubize Uburusiya kuko rebwo Uburusiya gusa nk'ubwasubiriye RSS ibihugu bitatu rero Ukraine Kazakhstan na Belarus navyo biravuye muri club mugabo inyuma yaho murumva ko Inde na Pakistan bace baja muri zuguzugu hanyuma bamwe bagafasha abandi ngo ntaco uko bavukana reka tubahe bose ngumwe ntaronkundi ataronse Korea du Nord biraronse ku manyama yayo ubu rero unahare hagezweho Iran bari kwabwira ati wewe ntibikunda mugabo bisa nkuko ibihugu vya Amerika n'Ubushinwa nako Amerika Urusiya n'Ubushinwa bisa nkuko byo bishobora kuvuga na Iran bitiraba raba vraiment ntuje muri ibi bintu mugabo bivanye yuko Amerika ari umwasi asa n'umwasi mu adversaire wabyo yo yashyize ingufu nyinshi
vyo ntibisubira kwigaragaza mugabo navyo biraba ntibishaka ko Irani yokora ijya programme uko naho turinda Irani ikora iyi programme byoshobora kuvuga ati reka tubahe byitwe ko mwagikoza hanyuma mwikure ku mwasi ariko ibihugu byose byinshi bifise ibumara bwa nucleaire ntibikunda kwira igihugu kiza kuko uno munsi murashobora kwa mukundana ejo mugaheza mukankana urumva wamukomeje ashaka kugaruka ko akagusubiza hasi gasanga nawe wikwegeyeko ari vyerekeye ibigoro cyonyangana nuko bimeze muri make ngira nabarambiye kuko ni histoire ndende no bivuga n'amasata tuyohera yego cyane yego reka gushimira ahubwo ko Imana ikomeze kongereza ubumenyi kuko ibi si bimenya bose rero ndagushimiye cyane byumva mutima ancengendera ko nshimira abariko badukurikirana andabamenyesha ko arabo butamu bindi biganiro mugumana natwe kugira ngo mushobore kumenya byinshi cyane ko biravugwa kuri no ntambara ya Iran na Etats-Unis ndabashimiye cyane ya MC Benita na kumwe n'umuhinyanyuzi naho bitaha